Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije nshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashimira Imana mushobora byose, tugiriye neza, duhaye indwi nshasha, indwi y'umugisha, indwi idasanzwe twiteze mu bitangaza by'Imana, twitezemo ko Imana idushikana ku cyo yaturemeye. Imana ishimwe cyane. Reka dusangire amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6, duhere ku murongo wa 66. Indanzi y'amajambo ivuga ngo gushinga intahe kwa Petero. Kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati, mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati, tuje kwandega mugenzi ko ari we ufise amajambo y'ubugingo budashira. Natwe twarizeye tumenya yuko wewe uruwera w'Imana. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo bene data tugomba tuganire ko aya majambo yavuzwe na Petero, irishurirwa Petero yagize. Petero ahishurirwa amajambo adasanzwe, ahishurirwa ibanga ridasanzwe, amenya Kristo Yesu ko ari we afise amajambo y'ubugingo. Aha n'igihe abigishwa ba Yesu Kristo bari kumwe n'ishengero rinini cyane, bari ku musozi, Kristo ariko arigisha, ariko aravuga ubutumwa. Hanyuma abona ishengero rimutera akagongwe, yumva yo rigaburira. Abwibaza abigishwa biwe ati, mbega aba bantu twabafungurira gute? Nimubagaburire. Baramubaza ati, mwigisha, ntaho tworonka tugura imikati bakwiye, abantu ni benshi cyane, nitworonka ibyo tubafungurira. Hanyuma muri bo ngo hariho ufise udukate 5 n'udufi 2. Yesu Kristo ariko yabivuze, yarazica agomba gukora. Imana ishimwe cyane. Ivyo akora byose Yesu ntabwo yihenda, abikora biri ku mupango. Yarafise agomba kwigisha abantu. Abwira abigishwa ati, mwicarike ishengero, mugicarike. Hama baricara, afata ya mikate na ya mafi, arangamiza mu ijuru, bishimira Imana, biragwira. Abwira abigishwa ati, mugaburira abantu. Barabagaburira abantu bari 5,000, barafungura, barajya barahaga. Hanyuma baturanya ngo ibisimbo 12 vy'utuvunjivunji. Cyo cyari gitangaza kidasanzwe mu Bisirayeli. Ishengero ribibonye ravuga ati, wa mwami kuzoza n'uyu nyene, n'uyu twamubonye. Yesu amenya ko bagomba kumwimika ngo bamugira umwami. Amaze kumenya ivyo biyumvira mu mitima yabo, aca bavamwo baduga ku musozi. Abwira abigisha ati, mujabuke. Abigisha bafata amato barajabuka, nawe agenda mu nyuma, agendera ku mazi. Hanyuma bashika hakurya. Bamaze gushika hakurya, bajya shengero ritangura kubarondera, rimenya ko Kristo mutajanye nabo. Baduga ku misozi bamuhiga, bamurondera hirya no hino, bamurondera. Iryo shaka byafise cyo kumurondera byaba ari kuba murondera kugira ngo abahe imitsima bafungure. Yesu Kristo bamushikiriye arabitegereza mu mitima yabo, atangura kubaganiriza, ababwira ati, nimukwiye kurondera ivyo kurya bihoraho. Ntabwo mukwiye kurondera imikate, imitsima n'amafi yo kurya y'umubiri, ariko mukwiye kurondera ivyo kurya bihoraho.
batangura kuzazanirwa n'amajambo ariko arababwira, gushika n'ababwira ngo ni jewe mutsima w'ubugingo, uwundiye ko ntabwo azosubira gupfa, wazokoraho, wazokwamaho. Iryo jambo rirabatsitaza, bati mbega twomujya gute? Uyu muntu twatubwiriza kumujya, twomujya gute? Ntibari bwatahure icyo ariko aravuga. Hanyuma rero niho bagera kuri aya majambo. Yesu Kristo ngo ahagera igihe abona ishengero ryamuvuye inyuma, bagiye kubwo yababwiye amajambo atabanezereye, kuko bari baje kurondera imitsima ntayo baronse. Yesu Kristo acabwira abigishwa biwe rero 12 ati mbega none namwe muragomba kwigira? Simoni Petero ayishurirwa ibanga ridasanzwe ati mbega twokuvaho ga mwami, twokuvako ga mugenzi, tukaja kwande ko ari ufise amajambo y'ubugingo. Haleluya. Yesu Kristo yababwiye amajambo yuko abereka yuko wenyene ari we bugingo, ari we mutsima w'ubugingo. Arabwira ati uwundiye, batanga kwibwira ati none umuntu twomujya gute kugira ngo turonke ubugingo? Ntabwo bari bwabitahure. Yesu Kristo rero ariko arabwira abigishwa biwe aya majambo, baramubwira bati mbega twokuvako tukaja kwande ko ari ufise amajambo y'ubugingo. Mbega aya majambo kuri twebwe asigura iki? Aya majambo ariko twigisha iki? Imana idufashe cyane. Yesu Kristo yavuye mu ijuru ari Imana, ari umwami w'abami, ava mu ijuru aza muri ino si kugira ngo acungure abantu, kuko umwana w'umuntu yarananijwe n'ivyaha. Rero Kristo haragera igihe yariko arabasigura yuko hazogera igihe akatuvamwo, hanyuma muga akazodusigira ijambo. Iyo jambo rero, ayo majambo twego turumva, aya majambo tuko turumva nibwo bugingo, kugira ngo umuntu yihane yumva ijambo ry'Imana, kandi iyo jambo niryo rimuhindura. Amajambo tubwirwa n'abakozi b'Imana niyo ahindura ubuzima bwacu. Iyo wakiriye ijambo uba wakiriye ubugingo, iyo wakiriye ijambo ry'Imana uba wakiriye ubuzima. Imana ishimwe. Rero Kristo Yesu uyu munsi tumwakira mu ijambo, uyu munsi tumufungura mu ijambo. Ijambo ry'Imana ni umutsima. Imana ishimwe. Ni umutsima w'ubugingo, kandi uwo mutsima ni Kristo Yesu, niryo jambo yadusigiye. Haleluya. Iri jambo rero tusoma uno munsi, iri jambo twigako uno munsi, iri jambo tubwirwa n'abakozi b'Imana mu mashengero, ni Kristo tuba turabarirwa. Aya majambo twumva aza mu bugingo bwacu akaduhindura. Uwari umunyavyaha agacika umugororotsi, uwahora yiba akabiheba kubw'ijambo ry'Imana yumvise, uwahora ari umusambanyi akabiheba kubw'ijambo ry'Imana yumvise. Rivuga yuko kizira gusambara, rivuga ko kizira kwiba. Kristo yatubera akaro muri vyose. Yesu raraza akaduhindura, akaza mu buzima bwacu akaduhindura, tugacika ivyaremwe bisha. Haleluya. Ducika ivyaremwe bisha kubw'ijambo turonka, kubwa rya jambo ry'ubugingo riza muri twebwe rikaduhindura. Niho ducika abana b'Imana kubwo kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Rero Simoni Petero avuga ati twokuvako tukaja hehe ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo. Aya majambo y'ubugingo, ya majambo y'ubugingo yavuze ni Kristo Yesu. Niwe Yesu Kristo umunsi tuhabwa tujyako, niwe bugingo, niwo mutsima tujya. Uwo mutsima tuwuriye ukaduha ubugingo. Imana ishimwe cyane. Mwene data, aya majambo nagusaba yuko yogira ubasha n'ubushobozi mu mutima wawe, ugatahura mbega uwo mutsima nuwahe. Uwo mutsima Yesu Kristo yariko aravuga, umutsima utanga ubugingo nuwuhe? Mbega umutsima yavuze dukwiye kurondera gusumba kurondera ibyo kurya biyoka, tukarondera umutsima uhoraho. Mbega umutsima nuwuhe? Dukwiye kumenya yuko uwo mutsima ni Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ni Yesu Kristo. Rero ndagusaba umwakire mutaramwakira. Niwe mutsima w'ubugingo, kandi ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo yavuze ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka
kwanje, ibisigaye muzovyongerwa. Uyu munsi abantu benshi birukira mu vyo mw'isi, birukira mu marongo, mu mafaranga n'ibindi, bikababuza kurondera ubugingo budashira. Bakarondera ubuzima buyoka, bakarondera ubugingo buyoka, bakarondera ivyo kurya biyoka ataco bimaze. Ariko Kristo avuga ngo murondere ivyo kurya bihoraho, niwo mutsima w'ubugingo, niwe yariko arivuga. Imana ishimwe. Rero ababigishwa bari barabitahuye. Simoni Petero aronka ihishurirwa, Imana iramugendera muhishurira, amenya yuko Kristo Yesu ari we afise amajambo y'ubugingo. Natwe dukwiye kumenya yuko Kristo ari uw'agaciro mu buzima bwacu, kandi ubwo bugingo tubukeneye kugira ngo tuzobe ubugingo budashira. Haleluya. Imana ishimwe mwene data, wumvise amajambo aguhindure, amajambo agukorere, urondere ubugingo budashira, urondere Kristo Yesu, niwe mutsima w'ubugingo, kandi niwe afise amajambo y'ubugingo. Usome ijambo ry'Imana, kurikira ijambo ry'Imana, uje mu makoraniro hamwe n'abandi, wumviriza ijambo ry'Imana kandi ukoresha ijambo ry'Imana rivuga, uzoba uriko urondera bwa bugingo kandi uzoburonka. Imana ishimwe. Yesu abahezagire cyane. Amen, amen.